ikintu navuga ko ntaravuga ahandi nuko bivaye n'ukuntu twamutinya, bivaye n'ukuntu wamubona ukavuga ati umujama reka kuva nkitangura Kajuju numva ko ari indirimbo itegerezwa kuronka izindi ndirimbo zishikikira donc zitayita. Rero titre ya mbere na Kajuju, ya kabiri ntituzogumana, nigira kabiri, ya gatatu n'umusazi. Akajuju kanje tuzogumana kangiza umusazi. Rero bahora bavuga ko love ishobora gutuma umusara, sindavyemere sindavyumvema, none ubu biriko bimba ko je nabiburiye izina, nimwovyemera nimwovyumvama ese dali. Ayo what up bro, mumeze neza, mwaraye neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umwe wese aherereye. Ku mazina banyitwa kubera sinigera nihamagara, banyitwa Mategeko Gordon, ariko umuziki wanyise Just Golden. Indirimbo umusazi ukuntu yakiriwe navuga ko n'urugero rwiza bivanye n'izindi nakoze shika kuri zibiri. Ndimo ndavyahigeze mu Miss 11, mbona ari intambwe nziza kuri jewe, naho atari byo umuntu abarota cyangwa ategekanya, ariko abigeze ni byiza to praise je. Kubganje intambwe indirimbo iriko sinobigaya kuko hari n'abatabifise, ariko sigo rugezo nifuza yuko yoja ko natwe biraryosha umuntu asohoye akana kabona kagiye, mugabo byose biva mu gukora, ndizera yuko bizokunda. Indirimbo umusazi, indirimbo ni kintu kinini, ariko titre kaba kantu gato ariko kadefinisa indirimbo yose. Hari n'abantu bakunda kumbaza ati ni kubera iki twumva titre umusazi mugabo mu ndirimbo tugiye kuraba tukabura ahantu handitse umusazi. Nuko indirimbo nabanje kuyandika yose hama yaheze, byose byaheze, ndasubira ndasoma amajambo n'ibindi byose, ndavuga ati indirimbo ndavye bino bintu biri mwino ndirimbo bure mu muntu yoba bikora n'umusazi. Rero niko gutora iyo titre y'umusazi. Kubera iki gukurikiranya indirimbo zanje guco amatitre amajambo, sinovuga ngo harimo karikire y'ikirenga, mugabo nk'umwanditsi izi ndirimbo numvise kuva nkitangura Kajuju numva ko ari indirimbo itegerezwa kuronka izindi ndirimbo zishikikira donc zitayita. Rero titre ya mbere na Kajuju, ya kabiri ntituzogumana, nigira kabiri, ya gatatu n'umusazi. Akajuju kanje tuzogumana kangiza umusazi. Rero sindatakara kandi sora tuzogumana, abantu barambwiye oya warukwiye kugira indi style genda nka Kajuju, mugabo ndavuga ati no, umu artiste myiza si style, umu artiste myiza ni écriture cyangwa ni message, ni content abari karakrea yumva ko ategerezwa guha abantu. Rero kuba ngarutse mu musazi suko nabonye umenga Kajuju yari yarakunzwe, nuko numva ko iyi message iri mu musazi negerezwa kuyitanga kurya, na message iri muri tuzogumana tegerezwa kuyitanga kurya, ariko izo ndirimbo ntiziri kure na kure. Akajuju kanje tuzogumana kangiza umusazi. So indi ndirimbo sinovuga ngo mwitege titre ijya muri iyi nzira no, kubera ko ndiyumvira ndafite ibindi byinshi byo gukora, ibi ni ibikorwa byanje vya mbere, sinovuga ngo sivyo byoca bimfata oya, ahubwo nuko hari nk'ibindi bintu bishobora kuza ugasanga ntegerezwa gukora izindi ndirimbo zitameze nk'uko zino zimeze, kuko art ni création. Umu artiste utegerezwa kuba uri creative. Inspiration yo kwandika umusazi navuze yuko ni indirimbo nanditse nyene, sinovuga ngo mvuga ibintu mu rukundo biri haya abantu badakora, ni ibintu abantu bakora ariko benshi badatahura babikora, ni ibintu abantu bakora mugabo naho bubikora ugasanga abantu ntibagutahura. Nko ari ibintu nk'umujama usanga akora kange ati bro uri exagera vraiment, ivyo bintu nivya ureka kubikorera umukobwa utura ba legend ibintu bimeze guca, mugabo urukundo gukuri novuga ngo
ni cagiye nyene umuntu atangura gukora ibintu abantu bagatangura kubona kumenga koze bitari bikwiriye mwico gihe abari under control. Je novuga mvuze ivyo naririmbye mu ndirimbo umusazi sinovuga ngo ni vyanshikiye canke vyashikiye umugenzi wanje, ariko umuririmbyi ni imbono y'abantu benshi kandi n'ugutwi kumva ibintu vyinshi ntibitakare ukabigumya. Rero je sinkora indirimbo niravye jewe jenyene, ariko hariho n'indirimbo twandika twiyumviriye ku bandi bantu, kubera ko indirimbo dukora sizi wacu gusa, ni indirimbo ziza gushika mu bantu. Rero shobora gukaya histoire y'ahantu habaye inkukura igatwara, dufate ville ya Bujumbura yose, reka dufate katari ngaha, none nzocandeka kuyiririmba kubera bitabaye ngaha. Donc sinzi kuzibiya histoire ngo zibisizima icyo kintu nta muntu akizi, nta n'umuntu arampa isura yacu. Mugabo novuga ngo nukwerekana ko ari bigisaba kuba creatif, nuko biriya bintu abantu babikreya umuntu akabikubwira kandi ukaryoherwa bitabayeho. Rero novuga ngo umusazi si nkuru itabayeho, nkuru yo ishobora no kuba yarabaye ku bandi. Donc ugerageje kumviriza umusazi sinovuga ngo ni inkuru igize, ahubwo ni ibintu biba ku bantu, bisanzwe biba ku bantu, kuko hari umuntu umenga abantu bose bategerezwa gukunda n'undi abantu mengo ntibokunda. Okay, ivyo biri fo kubera nta muntu numwe atabereye gukunda. Rero igihe bakubwiye ati ngo Gordon yabaye umusazi, nk'ubu mbonye nisokanira n'ikirema ucubona ujya mpeti yadushize hasi vraiment, ujya mujene mwiza yarakwiye kuraba baby tagase, ndakwiye kuraba baby shobora kwambara ga bikini, shobora kugira iki, bumva kumengo niwe muntu akwiriye gukundwa, aho menga niho mwoca muntu ahura. Mugabo hariho n'undi muntu ari hasi ategerezwa gukundwa. Rero jiwe iyo ndamukunze mwari munyiteze kivya muca munyitwa umusazi, kandi ivyo ni ibintu biba cyane cyane, ibintu bihari. Impinduka shaka mu muziki sinovuga ngo ndiko ndayibona, kubera ko ibikorwa vyanje ntibirashika aho nshaka ko bigera, kuko nimba iyo touche personnel yiwanje muyumva, mwebwe bake simye mukwiye, ndakeneye n'abandi benshi bavyumva kugira ngo dimwe iyo mpinduka ndo nk'abandi bantu bishobora kuryohera bakumva ko bo bikora nabo canke bikababera icigwa. Aho niho je nshaka kugera ku ruhande rw'umuziki. Ego abakuzi b'umuziki ndundi ikintu no basaba no kunshigikira, kubera ari ikintu abartiste bakunda kuvuga ngo nshaka kuduza umuziki ndundi. Je umuziki ndundi vraiment nukuri sinowuduza, ntavyo noshobora ko kuduza. N'ubu nyene hari umuntu ari muri studio agiye gukora ati sheri ndakubwire nugiye yakoze umuziki ndundi, ariko ico nshaka abo abafana banje cyangwa abantu bumva bombera umuryango nibamfashe banduze, hama jewe bya bikorwa byanje myizera nakoze by'umuziki ndundi ndabiro presenter ari ya hejuru, hama abantu babona umuziki ndundi myiza. Indoto jewe nshaka gushika ko ari abantu bakunda kuvuga ati ngo nihe ndoto yawe ibisatse nzoryoherwa ndiko ndaduza idarapo ry'u Burundi ahantu kure apara mu Burundi gusa, ahantu kure. Rero mvuza ahantu kure nuko umuziki w'u Burundi ashobora kuba nominated muri Grammy, ayo amameza akomeye arashobora kurondera abartiste bo ngaha mu Burundi. Izo ndoto ndazifise jewe, ndazifise ndiko ndumva umuziki w'u Burundi wabaye trend uri kuravusamirana ahantu hadasanzwe, apana kubera jewe gusa, kubera n'abandi bantu benshi nzi bafise rino shaka. Rero novuga ngo bizontesa sana okay, uvuza abaririmbyi binspira ko ni bya bindi bakubwira ati niwe muririmbyi wumviriza, niwe muririmbyi wumva ukuririmbye nkawe woryoherwa, niwe muririmbyi wumva ko wandika nkawe. Mugabo igituma mvuze yuko atanumwe suko atabahari nkunda, mugabo nsishaka kubabo kubera ko jewe ndi jewe, kandi ndazi yuko nimba narizanye nuko Imana izi yuko ndi unique, ari ikintu gitekeye muri jewe ujya nkunda dafise. Rero je ngwana no kuba jewe, ngwana no kwandika ibivuye muri jewe, ntiyinspire kundi kanaka, nkagwana no kwibona nabaye jewe munini gusumba kujya gufata undi muntu ngo ndamwagure.
je numviriza mu masitire z'indirimbo sincagura, numviriza style zose kubera ko natahuye ko umuziki utagira limite, kandi ngerageje muri finale ya nanje naririmbye indirimbo ya reggae. Umwe mu bajuriste arambwira ati woba umuragamani mwiza, ndirimba reggae. Uwo twumvise uwo duhuye nawe naririmbye afrobeat akambwira ati yo afrobeat woyica vrema. Uwo numvishije indirimbo ya slow ati uzoguma hanyene. Rero ivyo biba kubera ntigeze nilimita, nta karimbi nashizeho. Umuziki ndawukunda wose, ndakunda reggae, ndakunda jazz, and then ndakunda na hip hop kubera ko narigeze ko rap ariko yeah. Okay, unsabye ko rapa no bikora mugabo sivyo nkora ubu ariko navyo narabikoze. Ndashobora kuririmba indirimbo yanje shashi itwa Umusazi. Bahora bavuga ko love ishobora gutuma usara, sindavyemere sindavyumvema, none ubu biriko bimba ko je nabiburiye izina, nimwovyemera nimwovyumvama. Ese dali nubona yuko wewe ugenda nkibura, cause even if I meditate I see your face, mbwira ico wangize gusa ntuwanduze, jewe nditeguye nzokuzirana Samsoni azize Delila, oya nzogwana sishaka kukubonurira, nzokuzirana Samsoni azize Delila, oya nzogwana sishaka kukubonurira, sinzi icyo wangize kuko birenze kugusarira, niyo bishitse ukadekona je ndatolera, sinzi icyo wangize kuko birenze kugusarira, niyo bishitse ukadekona je ndatolera. Mvuze ngo nzokuzira nkuko Samsoni yazize Delila. Samsoni wewe navyo yarazi yuko azozira Delila, mugabo rero jewe naho noba ndabizi yuko nza kukuzira naco bituma nagukunda, ndimo birarenze igihe step yiwe musigura, naho noba numva yuko vraiment agatwe bagakura jewe nguma. Ikintu navuga ko ntaravuga handi nuko umunsi wa mbere tujya muri studio ari Ngozi, twakorewe na Endomike producer waze muri Bantu Boy, ubwo yaragiye ntari no mu Burundi, ndimo yarasohotse igihugu no mu diaspora. Nawe niyabona kino kiganiro nari bwamubwira ariko avyumve, nuko bivaye n'ukuntu twamutinya, bivaye n'ukuntu wamubona ukavuga ati uyu mujama reka nuko twese twamuretse arakora indirimbo, hama abo twari kumwe duhejeje kuyikora cyo tujya gushwanira hanze. Hajya twari twavuganye ko tuzogira ibi, hajya twari twavuganye ko tuzogira ibi. Rero icyo kintu nta hantu nari bwakivuge, nta n'umuntu ari dimwe mu bantu bo muri entertainment nari bwagitera inkuru, mugabo nshimye kukivugira ngaha kuko ni bimwe mu bisanga bishikira abantu bagiye muri studio ugasanga ntiwiyuguriye uri kumwe n'umu producteur, kandi iyo menya ko ari umwana mwiza nkuko nabibonye mu nyuma sigaro wa regret uvuga ati rero icyo kintu n'ubu ndakibuka nkatwenga mvuga ati man yataye. Ikintu nobwira umuririmbyi agitangura gukora, je naho ndagera mugabo kame mu ndirimbo zitatu hari ibyo amaze kubona. Icyambere nuko yogwana na écriture nziza, hama ikigira kabiri akagwana na audio nziza. Donc ntatinye gutangura mugabo bizeye ko yanditse ibintu bizima, hama cyagira na audio nziza. Donc agende kurondera um producer mwiza kugira ivyo bintu bibiri nimba bifise arashobora gukora hits. Hama igituma ntavuze video nuko hari indirimbo uzobona yavumye kandi yakozwe na telefone, nubwo birakurimita kuko indirimbo yawe ntibashobora nko kwikina kuri Trace
ari ya telefone. Hari ama televiziyo akomeye na indirimbo yawe ibaye hiti gute mugabo ari indirimbo ya tele ari audio video iri hasi badashobora kuyikina. None nk'akarorero Gazongo we ni video ni namajambo mugabo bisigure ngo audio irashobora kugenda ikagera kure mugabo iraza kuba limite mu gihe dafise video nziza mugabo ntibiyibuza kuba hit ya kuko hari ama hit menshi tuzi ya kera atagira ama video tutazi n'abaziririmbye n'ubu tugikunda ngo poof. Ndabashimiye sana Isanamu Media, abakunzi b'Isanamu Media, abakunzi b'umuziki ndundi muri ngaha.